hari abantu bimonogoje bigize ibihangange mu gihugu. Umukuru umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo giruku wasuku cyatukukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu, tuvugana n'umushikanje wa mbere, tuvugana n'utwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi, n'umunyamabanga mukuru atwara umunyamabanga w'ubutegetsi, tuvugana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane biba bitwaje abigize inyuma, akaba ndamumenyesha yuko mu biro iwe mu kumusaba bamaze kumenyesha yuko buri butungane bukomere ahereye mu biri we kwa Ntare baga bahanuzi nyinshi mu bahanuzi biwawe beshi haje harimo isiha, hari abahanuzi b'umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri biro juridike, hari abahanuzi batatu bagisibije baba komisionere ha muri biro social politique, hariyo abahanuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu b'umutungana ngo korwa ngwere hari hejuru mubiri wawe cy'umukuru mubiri wawe muhanuzi aragwaye turafite ibyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa, harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawe gice mukuru w'igihugu. Turafite ibyemezo hamwe hari n'ababandikiye natwe muri yacu twarabandikiye dusaba umubonano ko bagwiza tunga ko baratotezwa banyaga ibyabo, twagomba kubashikiriza abahanuzi mu mukuru w'iwanyu. Turashima ko twakiriwe n'intumwa zanyu, turabaha ivyo mwadusavye twandika mu iketarisho twandika ivyemeze twaranditse kandi turadomako mugabo amakete yose azahi wanyu hari abaruzi banya aho haragwaye baca bayanyegeza no muri cabinet civile hari abasecrétaire bagwaye bacaje amadosiye saje ntabashikira baca bayanyegeza n'abaruzi banyu twarabituye gushika cyatangaje yico mu gihugu gushika tubituye abuza tunga bagowe, hari abene igihugu bagowe, hari abaruzi banyu muri wanyu bari ngaho barifise ngaho bage indabaga komisiyo na bene igihugu bakabwira ati itumwe n'igihugu babatwaye impapuro originale baberetse bimwe ko raburanira y'amatongo n'ivyo wabo bagaca bazinyikiza bagashasubira kuza kurigabangana ngo nyine turafise urazo dutumako tuzobakwereka n'ivyemezo byose n'abene igihugu tubakuzanira heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu ko abene igihugu baragomba. Ndafise n'undi muntu yitwaza nyiri cyubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yafasha abantu akabahotera arabafungisha ku nguvu n'barapfunzwe ateka umutungane ukorako arukira imurembwe canke ngo acaronka mitation basha mucankunzu. Dusaba yuko kugira ubutungane bukomere rero mu ncamake mukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze bari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je navyemanga ko navyanditse kuko rero mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahe je abanyake mu by'umukuru w'igihugu kandi naso kwivuga ndiko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabiri igihugu baremvye bibwa n'abo mu by'umukuru w'igihugu batoteza jewe ndakira ndavyivugire mfume mfa nakari hamwe bagwa gasore nabandadaye ubundi bukaruka amahoro wici nko kuri gari wizicabetse rero cura kumasabe ni ico muri Alishoto twagomba ko yuti turangire dusaba yuko bashya inzo z'ubutungane byuta mugabo ashireho abagabo bijwe n'ijambo aca dukuri mugabo mu kubashiraho rero akaza kubaza muri Cour supreme bashiraho abo bafasha abakorana inyanga bajye bakoze agashaka kabaza mu by'umukuru w'igihugu nabo nyiraza gushaka abanyamanyanga bafashanye wenye nabitohoreze ashire abaze n'abandi bantu mwibanga arabafise ashiraho nyine abona ntibamuhende bajya bose ngorane nasanze umukuru w'igihugu burya siwe none bakora wenyine none abantu zibiwe bamwe baragwaye aba mu tungane bakuru baragwaye ne tugirene
Eka nabega beshemisha makuru kumufasha tumufasha masha badahinza politiki nabindi tumamagarire bamufasha ko siwe beshe baragwaye murakoze cyane byari byo.